Nitwa Nkurunziza Cedric, dukorera muri societe Terembebene Technology, ishami rikuru kw'ingano n'ubushakashatsi. Dukorera Igitega ku mugwa mukuru wa politiki, quartier ni Karere ya kabiri, aho batazira kwa Rundura. Dusanzwe dukora ibintu by'imbabura za kijambere zikoresha gaz duhinguye mu mubiri hamwe n'amatara yesabwije kizimya bukeye ari mu bwoko butandukanye. Ubwa mbere twayumviriye mu ciyumviro cyo kugomba guteza imbere ubuhinga mu gihugu cy'u Burundi, aho mu vyo dushoboye. Avuga ati rero kumbure tuyisakira imbere muri technology, vyo bavyiza gusumba nkumbure n'amakungu yo kumva iryo zina akagomba kumenya ivyo dukora canke ivyo rwaruka rw'u Burundi kuri rakora. Rero twifuje yuko Burundi nabwo botera imbere mu bijanye n'ubuhinga n'ubushakashatsi ku rwego novuga banagihugu kirafise umugambi iwe Burundi urambaye wo kubuza kwicira ibiti. Rero cyo dusanga iyi mbabara twoyumvira ko kubera ko yadufasha uwo mugambi, kuko iyo tudakoze ibishobora gufasha gukingira ivyo biti n'ubundi ntibizokoroha, leta izoguma uwo mugambi utari kuragenda nko kwifuza. Tuvuga ati twebwe reka dukore imbabura ishobora gufasha umwene gihugu mu buzima bwa misi yose hatabangamiwe ibidukikije. Rero twiyumvira imbabura iri mu buhinga bukoresha umubiri twisunze ajya madeshe y'umubiri atarafise isoko canke valeur, tuyakora kubushakashatsi kugira ngo turabe dushobora kuyahinguramwo ikindi kintu gishobora gufasha umwene gihugu mu gihe wahora usanga bashashe ku magarage canke ahandi hantu mu bindi bibanza akonona ibinyabuzima vyo hasi canke mu mazi canke ibidukikije. Rero tuvuga ati rero ka aya madeshe y'ibisigarira biva mu mavuta aya moteri y'imodoka tuyavyazemo umusaruro mu kuyahinguramo gaz, amace duhingwa n'imbabura izoshobora gukoresha iyo gaz. Ivyo twe tumaze gukora biratwereka ko cya kibazo na kimwe kirimo, kuko twebwe twakoze imbabura ikoresha umubiri mu gace tuyongeramo ubundi buhinga bwo gushobora guhingura vya bindi vyari gutera ingorane ibidukikije, ndavahamagara y'abantu n'ibindi bishobora kuba bihema nk'uwo mwose uva mu mubiri benshi barawuzi. Tuyumva rero gushiramo ubundi buhinga bwo gushiramo indi oxygene iza kudufasha guturira vya bindi vyose byari gutera ingorane ibidukikije kugira ngo bishe tubivyazemo gaze iba ariyo yaka. Rero ubuhinga bamaze guturira ko nta kibazo kirimo, kubera iyo systeme yindi shasha twongeyemo iza kudufasha guhingura wa mwotsi ugaturira bijya vyose vyari gutuma amagara y'umuntu abangamirwa canke amagara y'ikindi kiremwa bikagenda neza. Rero niyo mpamvu twaciyumvira ikora mu nzira zibiri. Hariho isysteme y'inzira y'umubiri, umubiri uraza kwaka gusa ukadoza urubeke rurimo n'umwotsi rurimo n'akamoto. Mugace twongeramo yindi systeme iza gutanga oxygene kugira ngo ka kamoto na wa mwotsi bice bihingurwamo gaz ku rugero rwiza. Imbabura kugira tuyiheze idusaba cane hakuru ivyuma vy'amatori. Ivyo navyo turafise uruganda rwa Musumba rushobora guhingura bino vyuma dukeneye tukabironka. Haco twifashisha amatiyo mu Burundi mengo barayahingura, ndamaze kubibona. Icyo cyose novuga ko ari tubikora mu Burundi. Amakaje dukenera amabatiri na plaque solaire, ivyo tubihingura mu Burundi tubikura hanze. Kaje dukenera na ventilateur za kudufasha kuronka ya oxygene, iyo yose tuyikura hanze. Rero mu bisanzwe igizwe n'ibikoresho biva mu Burundi hanini nibiva hanze. Ibiva hanze nivyo biki kubiva mu Burundi bigize ino mbabura. Twebwe iyi iri complete kubitizwa mu buryo bubiri. Iri complete tuyigurisha 250. Aho mugabo twamuhanye battery na plaque solaire na garantie y'amezi 3. Aho rero kumenya igiciro mu gihe twagihejeje tugishize ku isoko. Rero iyi simple ntoya ibikoze nk'iyi nyeri mugabo atabati na plaque solaire tuguha niyo tugurishije na 5. Reka tubanze tunakengurukire ikigo Paeje nico cyashoboye kudufata mu mugongo biciye muri konkuru yakoze mu mwaka uheze. Rero twashoboye kuja mu guhiganwa mu konkuru dushobora kuba gutana ikibanza ca mbere urwego rwa commune, aho ababa ba mbere batsindira miliyoni 7. Rero nizo tuko turakoresha muri iki gihe. Rero bivaye na bwa buryo bukana ndababwira tuba dufise ishami rigitangura mu ntango, ugerageje guhara ibikoresho dufise n'ivyo twaguze n'intambwe tugeze kuko ucubona yo ku buryo twarose ari bukiya muga tubushima, ari bwo bwatumye tugera ku intambwe mubona turiko ubu. Intambamyi ntizobura kuko bwa mbere twaragize intambamyi ya mbere kubura ibikoresho twifuza bitewe n'uburyo buke wasanga dufise, kandi n'ubu no ko tugifise kuko iburyo sikirenga. Igira kabiri ni kibanza ciyago dushobora gukoramo ibyo twifuza ku rugero rw'uko tuvyifuza, kuko nkaha ikibanza turimo
nta hantu atelier dufise yo gusudira bino bintu. Cyumvikana rero imvura iguye hose hashaba intambamye umukiriya twamuhaye rendezvous nk'iyo no munsi imvura ikakigwa ejo uwo munsi ntidukora cyo bituma rero habaho retard kuri rendezvous twahaye n'umuntu. Twebwe ico tusaba uwo ari we wese yoba ariko adukurikirana canke yoba avyifuza canke yovyiyumvamwo kumva umutima wo kudushigikira nuko twoshigikizwa ikibanza n'uburyo bwo gushobora gutuma ibikoresho twifuza kugira ngo dushobore korohereza abakiriya, dushobore kubiha abakiriya bavyifuza ku mwanya twahanye canke dushobore kubibashikiriza mu mihingo imwe imwe baba barimo, kuko nk'ubu turiko dukorera Igitega, hari baza bari Bujumbura mu zindi ntara, gutyo rero dufise uburyo tukaba dufise n'ikibanza ciyago dushobora gukoreramwo ibikoresho vyinshi ku mwanya muto tubirungikirayo mu zindi ntara ahantu hamwe hamwe tugashiraho nk'akabira ahantu n'ivyo bikoresho duhingura kugira ngo umukiriya ari muri ako karere ashobore kubitora vyoroshe. Rero rero novuga ko ico twosaba ari ikibanza hamwe n'uburyo nk'abo baba bifuza guterera canke gushiramo imitahe mw'ishirahamwe ryacu, turabahaye kaze n'ishami ry'ubuhinga n'ubushakashatsi, turashakashaka n'ibindi bizotuma ishami ryacu riramba ribaho igihe kirekire n'inyuma yuko tuba tutakiriho twebwe turirimwo mu baritanguye.